Yesu ashimwe cane bene data groupe bamaso, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro bamaso. Ntihagire ugutwara igisibo cawe. Jewe tugiye kuganira, nitwa Mbonimpa Abeli. Uyu munsi turagira ngo dusozere amashengero ndwi, dusozerera kw'ishengero ry'Ilawodikiya. Umwami Yesu atuma marayika kugira ngo aje gusobanurira Yohana ivy'amashengero ndwi yo muri Asiya. Nuko rero Yohana arabwirwa kwandikira umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya. Iri shengero niryo risozera amashengero ndwi yo muri Asiya. Tugiye kumva ubutumwa bukubiye mu majambo yo gusozera igikorwa co kuburira ishengero. Iri shengero ry'Ilawodikiya rigereranywa n'ishengero ryo mu minsi ya nyuma y'imperuka. Imburi iriko iratangwa mw'iri shengero ry'Ilawodikiya niyo kuburira abakristo bo mu bihe vy'imperuka. None rero mwene data, nawe wisanga uri mu gihe ca nyuma, ishengero ry'uno munsi riri mu gihe c'imperuka. Ishengero ry'Ilawodikiya ririmwo rirabwira abantu b'iki gihe, abantu buno munsi usanga bita ko ari abatunzi, bari mu iterambere, bari muri lo development, bari mu butunzi, bari mu bintu vyo kwihaya no kwimonora no kwiyambika nk'abanyamahanga n'abapagani. Ibintu byose byo mu bapagani vyarinjijwe mw'ishengero, habayemwo ibintu bidasanzwe. Ndagira ngo uno munsi twongere gusobanurirwa amajambo akomeye cane asobanurira ishengero rya nyuma. Ishengero ry'uno munsi ariryo shengero rigereranywa n'ishengero ry'Ilawodikiya. Ndagira ngo rero muri ino saha tubanze twicishe bugufi, buri muntu wese ahamagara Imana, yuzuzwe mpwemu yera, kandi amaraso ya Yesu Kristo atuboneke ko twese abagiye gusangira buno butumwa bwiza. Mana yo mwijuru, data ugororoka, muzigamyi wacu, ubuhungiro bwacu, Mana nzima, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo yuko wongeye kutugirira neza, tukongera gusangira ano majambo ya rino shengero rya nyuma ry'Ilawodikiya. Ndasengera abagiye kumva ubutumwa bwiza bose, wongere data buja kubaha guhumuka, wongere kubaha kumva ico mpwema abwira amashengero. Mwami wongere kungirira neza, ndasavye amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana anyuhagire, anyoza ntunganye. Mana ndasavye imbabazi kuri buri caha cose, Mwami kubuzimire bwose n'ubutamenya, wongere kumbabarira no kugira ikigongwe. Nsengeye abera bose, nsengeye groupe bamaso, nsengeye abagiye gukurikirana ubutumwa bwiza bose aho bari hose munsi y'izuba. Ubagirire neza, ubahezagire Mwami, ubaharire icaha, kandi amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yoze buri wese. Data urakoze, ubishimigwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cane, haleluya. Bwoko bw'Imana, kaze dusangira no majambo y'icete candikiwe ishengero ry'Ilawodikiya. Tubisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimbano ca gatatu, turahera ku murongo w'14 tugeze ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya utuwita amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire. Icompa ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngira nkudahwe. Kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ndakugira inama, ungure kw'izahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira. Nuko gira umwete wihane. Ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire.
unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya, Yesu ashimwe cane. Ng'uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Umwami Yesu yongera kubwira Yohana ati andikira marayika w'ishengero ry'i Lawodikiya. Haleluya, rino shengero ry'i Lawodikiya ririko rirabwirwa ibintu bikomeye. Yesu aravuga ngo uwiyita amen. Yesu niwe yita amen, niwe kashe, niwe nkomoko, niwe tsitso, niwe fondasiyo. Yesu niwe amen, niwe yemeza, niwe ashirako igikumu kuri buri masengesho yose abana b'Imana basenga. Yesu niwe yishura, Yesu niwe mutwe w'ishengero. Haleluya, yaravuze ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje nzogikora. Yesu niwe yemeza, Yesu niwe yumva gusenga kwacu, Yesu niwe yumva ibitugora akavyishura akabisubiza. Yesu niwe amen. Iyo turangije gusenga turavuga tuti amen, bigaragara neza yuko Yesu ariwe amen. Haleluya, Yesu iyo tuvuze ngo amen tuba duhamagaye umwami Yesu Kristo. Mu masengesho dusenga hajya turangije turarangiza tukavuga tuti amen, bisobanurwa ngo iyo Yesu yumvise iryo jambo ahita aza gushira mu ngiro. Kandi yaravuze ngo nimwasenga muje mwizera ko ivyo musavye mubihawe kandi muzobibona. Yesu ashimwe cane. Amen bivuze ngo Yesu Umunyanazareti arumvise, arishuye, arasubije. Haleluya, uko niko kwizera kw'abasenzi. Rero Yesu niwe yitwa amen. Ikindi ni cabona co kwizigirwa kandi c'ukuri. Haleluya, Yesu niwe cabona, niwe cabona. Yesu niwe cabona co kwizigirwa, niwe azi gushingira intahe ukuri akakwemeza akakwemanga, atigeze yihakana ubugingo bwawe, atigeze yihakana ubugingo bwanje mu kubucungura. Imbere ya Pontiyo Pilato yarahagaze aba icabona co gushingira intahe ubwami bw'Imana, aba icabona co kwemanga no kwemangira ukuri. Baramubajije bati ukuri niki? Kuko yabasobanuriye ukuri, ntabwo bari bwigere bamenya ukuri. Kandi nuno munsi niko biri, abantu benshi ntibaramenya ukuri ku mwami wacu Yesu Kristo. Ico yavuze ntigishobora guhinduka, ijuru n'isi bishobora kuvaho, ariko umwami Yesu ico yemeje ntigishobora guhinduka, naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Rero ngo ni cabona c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, aravuga ibi. Haleluya, Yesu niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana vyose. Nimwumve ububasha bw'umwami Yesu, nimwumve imbaraga za Yesu, ibiri mu ijuru n'ibiri mw'isi. Yesu niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana vyose, kuko ari we jambo w'Imana. Nta na kimwe kiri mu vyaremwe kitaremwe nawe, kandi vyose vyaremewe kuba ivyiwe, bishirirwaho kuba ivyiwe. Yesu niwe mutwe, niwe mutwe wa buri kintu cose, urubukuru bwo mw'ijuru n'ubwo kw'isi n'ubw'ikuzimu. Yesu niwe mutwe wa buri kintu. Yesu niwe ari hejuru y'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza, ndetse n'impwemu mbi zose z'ahantu ho mw'ijuru. Yesu ari hejuru ya vyose, nico gituma uwo twizeye ari umwami w'abami. Haleluya, Yesu ni umwami w'abami kandi ni Mesiya. Yesu ni Mesiya. Mesiya bisobanurwa ngo uwarobanujwe amavuta. Yesu niwe afise inganji y'Imana. Yesu niwe yarobanuwe abe umwami w'abami, abe hejuru y'abakuru, abe hejuru y'abategetsi, abe hejuru y'abaganza, abe hejuru y'ikiremwa cose, kuko vyose niwe bikomokako. Imana ishimwe cane. Aravuga ibi umurongo wa 15 ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire. Yesu arazi. Ndagira ngo mbabwire yuko iri jambo rimeze nka kumwe umuvugishwa ahaguruka mw'igugu canke mw'ishengero ati tega amatwi, tega amatwi, tega amatwi mwumve yemwe bantu mwese mwihane aho muri hose nimutega amatwi.
Yesu aravuze ati ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire. Yewe shengero ry'Ilawodikiya, yemwe shengero ry'abantu bino misi y'imperuka, Yesu aravuze ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire. Abantu benshi bafise bimwe iburyo ibindi ibumoso, bahagaze ibubamfu bahagaze n'iburyo baratambikije, ariko mwene data inzira zibiri ntazo woshobora, kuko imwe ija mu muriro iyindi ija mu ijuru. None uzobishobora? Uzobishobora koko? Ntavyo uzoshobora. Inzira imwe ija muri Gehenomu iyindi nayo ija mu bugingo budashira. None uzohashobora? Uzobibangikanya? Uzobishobora gute? Uzoshobora kubitwarira rimwe gute? Hitamwo inzira imwe, hitamwo inzira imwe, hitamwo nimugomba kubira, ubira nyene werure usayangane, hanyuma bose bamenye ko wabize. Nimba ugomba gukonja, nimba ugomba gukanya, mwene data nuhitemwo gukanya, ukanye nyene wakanye nyene, bigaragare yuko udashaka kubira. Ngwicompa ugakonja canke ukabira. Yesu aragomba ko ubira canke uhitemwo ukonje. Hitamwo kuba umuhakanyi nyene yerura abahakane, canke uhitemwo gukonja, canke uhitemwo kubira, kuba uwizera yizera vy'ukuri atagukekeranya. Reka gukekeranya, reka gufata inzira zibiri, kuko inzira zibiri zananiye imfyisi, ntibikunda. Ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi. Ntiwobifatanya, ntiwosenga Imana n'itunga ngo bikunde, ntiwoja mu idini ngo wongere kandi ube mu ishengero, ntibikunda, ntibibangikana. Umuco mu mwiza ntibibangikana. Imana ntaho yigera ibana na Satani, Imana ntaho yigera ibana n'ibigirwamana, ntibihura. Kandi Kristo ntaho yigera abana n'abayari, ariko muri ino misi barabifatanije. Bafashe ivuka rya Bayari bongera bafata ivuka ry'umwami Yesu baravyunganisha, ariko sivyo haba namba, kirazira. Bafashe iminsi mikuru y'abapagani barayizana bayifatanya n'iminsi mikuru y'abakristo barabangikanya, ariko ivyo vyose kirazira, ntibibaho. Yesu aravuze ati hitamwo gukonja, hitamwo kuba mu idini canke hitamwo gusohoka uve mu idini, hitamwo kuba umunyedini canke uhitemo kuba umunyeshengero. Hitamwo kimwe, hitamwo kimwe, hitamwo Yesu canke uhitemo Bayari, hitamwo Yesu canke uhitemo Bayari, hitamwo Imana canke uhitemo ibigirwamana. Nimba ubona ko bifise amaso bikaba bibona, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntivyumva, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise amaguru ntibigenda, kandi bifise amaboko ariko naco bikora. Yesu ashimwe cyane. Hitamwo rero. Umurongo wa 16 haravuga ngo nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe. Haleluya. Ngo nuko kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe. Umwami Yesu aravuze ati uko utemeye kwemangira Kristo, utemeye kuba umukristo by'ukuri, wakomeje kuba umupagani, wakomeje kuba umunyedini, wakomeje kwivanga, wakomeje kwiyorobeka, byose urabikunze. Urakunze kuba umukristo, urakunze kandi no kuba umunyedini, urakunze kuba umwigishwa wa Yesu, urakunze kandi no kuba umwigishwa wa Bayari, urakunze kuba mu ishengero, kandi byongeye kandi uri muri Babuloni. Byose urabivanze, uravangavanze. Yesu rero avuze ati nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe. Wahisemo kuja hagati na hagati, wahisemo kutavuga ukuri, wahisemo byose uvuga ngo uremerana, byose uti ndiyo, byose ibyo bavuze ni twende. Aho bakubwiye ibubamfu uragenda, bakubwira iburyo ukagenda, nta na kimwe urimwo, byose ubitwara ubibangikanije. Ndagira ngo ubwira ngo ibyo birababaje umwami Yesu. Umwami Yesu biramubabaje cyane, biramubabaje. Yesu aravuze ijambo rivuga ngo ngira nkudahwe, ngira nkudahwe kuko birasesemye,
ngira nkudahwe kuko biranuka, ngira nkudahwe kuko byabaye umurengera, ngira nkudahwe kuko ibyo urimwo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Yesu agira kudahwe. Iri jambo ryo kudahwa rivuzwe muri iki cete ca nyuma kigira indwi, bisobanurwa ngo ni imburi ya nyuma. Iyo umuntu adashwe, ibyo adashwe ntibimugaruka mu nda. Iyo umuntu adashwe, ibyo wadashwe ntibigusubiramwo, biba bibaye umwavu, biba bibaye agacuku, biba bibaye byo kuja mu iborero. Iyo umuntu amaze kudahwa ntabwo asubira kwabira ibyo yadashwe, kuko na Petero aravuze ngo imbwa yasubiye kurya ibyo idashwe nibara, ntibikunda. Imana ntabwo izodahwa ngo isubire kurondera ibyo yadashwe. Bene data, iyi mburi ni ya nyuma, niyo kuburira abakristo kugira ngo mwiyubare, ntimuri have mudahwa. Imana ntihave badahwa, Imana ntihave baheba, kuko iyi mburi y'iri shengero niyo ya nyuma. Iyi mburi y'iri shengero gira Lawodikiya niyo gusozererako, niyo kuburira ishengero kugira ngo ishengero ryicare ryiteguye yuko ari ryo rya nyuma. Turi ku musozo, turimo turasozera bino bihe turimwo, n'ibihe bya nyuma. Imana igiye kudahwa abanse kumvira, Imana igiye kubaheba. Abazoba badashwe bazoca bahita bacirwa urubanza rwa Gehenomu. Nimugabe bene data, nimwitegure bwoko bw'Imana. Umurongo wa 17 uravuze ngo, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Umva ivyo bintu bisobanura uyu muntu w'akazuyazi. Umuntu w'akazuyazi yiyita yuko atunze. Ngo kuko uvuga uti ndi umukire, wiyita kuri umukire, wiyita ko ataco ukenye, wiyita yuko byose ubifise, ngo nta na kimwe ubuze. Ariko Yesu aravuze ngo ntumenye yuko ari wewe mutindi. Umutindi uri mu butindi, umutindi ataco yiha. Kandi ikindi, uri umworo, mwene data. Ikindi kandi, warafutanye kandi byongeye uri impumyi. Ikindi, ugenda amenya. Ibyo bintu byose nimba byaragukoraniyeko, abantu bo mw'ishengero ry'uno munsi ry'imperuka, ibi bintu mbega byo babibariko, mbega birabagaragarako. Ubwo kuri ubu sabora imbere z'Imana, ubwo kuri ubu ntibafutanye, mu mitima yabo, ubwo kuri ubu si impumyi, ubwo amaso yabo ntiyahumye. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Gira ube maso, reka kuba impumyi. Niwitegereza ibirimwo biraba uyu munsi, raba ayo ishengero rimwe riracamwo, uraba ingene habaye isubira nyuma, uraba ingene mpwemu yari atakivuga, atagikoresha abakozi biwe mu ishengero, uraba ingene amadini yasubiye inyuma, uraba ukuntu Yesu Kristo yavuze ati ndi kumwe namwe ibihe byose. Ariko bobo bagahitamwo kumva yuko ari rimwe mu mwaka, iryo rimwe mu mwaka rigasimburwa n'ibishushanyo by'ibigirwamana. Bafashe Pasika y'Abayuda barayizana bayishiramwo ibintu by'ibigirwamana. Yaba y'Abayuda, twega abakristo ntacitumarira, kuko nta ya maraso y'intama agifise umumaro. Yaba iyi minsi mikuru ya buri mwaka y'abapagani ntacitumarira, kuko Yesu Kristo niwe mwagazi w'intama watanzwe rimwe gusa, ntabwo ari buri mwaka, ntabwo ari buri mwaka. Ariko aba dayimoni barabizanye mu ishengero, ishengero rica rirazimira riravyemera. None uno munsi basigaye bahimbaza iminsi mikuru y'ibishushanyo, iminsi mikuru y'ibigereranyo. Bahisemo kwifatanya n'abayari, bifatanya na Babuloni, barazimira. Nico gituma Imana iravuze ngo kuko wamaze kwifatanya n'abapagani ngira nkudahwe. Imana igira idahwe ishengero gira Lawodikiya ry'uno munsi, ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ntaco nkenye,
ntaco ukenye, urakeneye mpwemu yera, urakeneye kuzuzwa ubushobozi bw'Imana. Mpwemu yera yongere gufurura ingabire zose zivyuke zigaruke, abantu bongere guhindukira, bongere kugarukira Imana, nayo irabagarukira. Bihane umwanya ukiriho. Mwene data, ni wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, kandi ugenda amenya. Ayo n'amajambo arimwe arabwirwa ishengero ry'uno munsi. Umurongo wa 18 uravuga ngo, ndakugira inama, ungure ku izahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi, ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Imana idutabare. Ishengero ry'uno munsi ririko riragabishwa, ririmo riragirwa inama. Yesu n'umujanama. Muribuka yuko Yesu ari umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Nimwumva inama Yesu arimo aragira abakristo buno munsi. Bahora arabakizwa, bahora bakoreshwa na mpwemu yera, ariko no munsi barahisemo, basigaye bahimbaza Pasika mu mwaka rimwe. Ariko Pasika yabaye mu bihe byose. Yesu yaje kudupfira ibihe byose. Yesu yaje kudupfira guhera ku itariki ya mbere gushika ku ya nyuma y'umwaka, guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12, guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere w'imisi indwi. Yesu ari kumwe natwe, agenda dukiza, duharira, twoza ibyaha. Ariko no munsi amadini yaramaze kwiyunga yose, akora ico bita Babuloni, bazana imisi mikuru y'abapagani, barayizihiza, baca bafata ya misi mikuru y'ibishushanyo n'ibigirwamana, babariyo bahimbaza. None heraba, Yesu aravuze ngo ndakugira inama, ungure ku izahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro. Umugure ku izahabu yakuwe mu inkamba, inzahabu nziza. Yesu aragomba ku ishengero ry'Laodikiya riba ishengero ry'izahabu, riba ishengero ry'inzahabu. Nimwongere kuvugutirwa, mucishwe mu ruganda, maze mu inzahabu y'Imana, mu inzahabu nziza, inzahabu yakuvugutiwe mu muriro ikarama. Nimwongere kuvugutirwa murame. Haleluya. Yesu aragomba ku ishengero ry'uno munsi rivugutirwa rikarama. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngubone kuba umutunzi. Niwamara guhabwa iyo nzahabu, niho ushobora kwitwa umutunzi. Ariko no munsi ibyo ufise ni feki, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, ni binyoma. Ntabwo ari byo. Iyo zahabu ntayo urabona, ntayo ufise. Ibyo ufise wyitwa yuko ari ubutunzi, ariko ni kinyoma. Uri umworo. Ngo Yesu aragomba kumugura ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Yesu abona ko ugenda amenya ntaco wambaye, ugenda amenya wambaye ubusa. Yesu aragomba umugore kw'impuzu zera, za zindi uzobasha kwambara ku munsi w'ubukwe, ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Burimirije iri shengero riko rirabwirwa yuko ririmo riragera ku munsi wo kwinjira mu bukwe bw'umwana w'Imana. Inzambi igiye kuvuga Yesu aje gutora ishengero ryiyejeje, ryitunganije. Iri shengero rizoba ryambaye impuzu zera nziza zitanduye. Iri shengero rizoba ari ishengero ry'izahabu, ririmwo inzahabu, inzahabu nziza yavugutiwe. Iri shengero rizoba rishajije, rikayangana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ngo ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Yesu aragomba ko aguha umuti wo kuvura ayo maso yawe ko arahumye. Ugira ucyo ukaraba iby'isi bikakuryohera, ugira ucyo ukaraba za pornography zikakuryohera, ugira ucyo ukashaka kugira ngo unezereze amaso y'umubiri, ugashaka kuguma weraguza ijya nino, ushaka kuraba ibiryoshe bisayangana, nivyo gusa bikuraje ishinga. Ntiwigera uruhuka, ntiwigera uragama mu nzira, uguma ukebaguza, uguma umeze nka maraya. Maraya aguma yiruka, agatima kaguma kayebayeba, aguma ashaka kwirukanga muri ibi na biriya. Ariko umwami Yesu aravuze ati ivyo byose nubivemwo, umugure ku muti wo gusiga,
uronka amaso yasizwe umuti n'umwami Yesu. Amaso yasizwe umuti n'umwami Yesu ntasubira kugira irari n'itama gishaka ry'ivyisi. Amaso Yesu yasize usanga yaramaze kuba amaso nyakuri, amaso aturuka ku Mana. Ariko ayo ufise uno munsi arimo arakoreshwa n'abadayimoni. Abo badayimoni bavemwo muri ayo maso urabe nk'uko Imana igomba mw'izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 19 uravuze ngo abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Yesu aragukunda. Nimba utagomba gukangirwa na so, uri iki? Uri kivyarwa nturi umwana wiwe. Uwo Yesu akunda aramukangira. Abo Yesu akunda arabakangira. Ishengero ry'Ilawodikiya Yesu ararikunda, ararikangiriye. Ihane, umwanya ukiriho, kuko Yesu agira ngo akudahwe. Mwene data, gira umwete wihane. Gira umwete wo kwisuzuma no kwiyeza no kwitandukanya n'icitwa icaha. Witandukanye na Babuloni, witandukanye n'ayo madini, witandukanye n'ivyo vy'isi, witandukanye n'ubwo busambanyi, ubusambanyi bwo mu mutima n'ubwo ku maso n'ubwo ku mubiri, witandukanye n'ubwo kwambara ubusa, witandukanye n'ubwo kugenda umenya, witandukanye n'ubwo bwibone. Maze mwene data umenye yuko uri umutindi, uri umworo wafutanye, uri impumyi kandi ugenda amenya. Yesu aheze rero yumva gutaka no gutakamba kwawe no guca bugufi no kwihana kwawe, aheza aza gutabare agukure muri ako kaga. Yesu aragomba gutabara. Umurongo wa 20 uravuga ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Yesu aragomba kuzana ingoma yiwe mu mutima wawe. Yesu aragomba kuzana ubwami bwiwe hano kwisi. Yesu aragomba ngo tumuhamagare, tumubwire tuti ngwino, nimuze tuvuge tuti ngwino Yesu mu mutima wanje, ngwino Yesu ganze mu bugingo bwanje. Yesu arimo aradodora ku rugi. Yesu arimo aradodora, arahamagara, kandi ari hanze. Abantu benshi bugaye, bamwugaranye, ntibashaka ko Yesu yinjira. Ariko n'iyi saha n'uyu mwanya bicitwa uyu munsi niwugurure mwene data. Yesu aragomba kwinjira, musangira ibibazo n'intambara n'ivyago n'ibigeragezo, musangira umunezero, musangire n'umubabaro. Yesu aragomba ko musangira akabisi n'agahiye. Muhamagare mwene data mu mutima wawe, muhamagare mu rugo rwawe, muhamagare mu mutima wawe, muhamagare inshuti y'umusaraba. Haleluya! Yesu aragomba ko musangira bya bindi byose bikugeramiye, za ntambara zose z'urudaca. Yesu aragomba bigutabare. Umurongo wa 21 uravuze ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Haleluya! Ngunesha mwene data, ngici igitsibo ca nyuma c'uwuzonesha, azoca yicarana na Yesu ku ntebe yiwe y'ubwami, nkuko Yesu nawe yanesheje akicarana na se data ku ntebe yiwe y'ubwami. Yesu yaranesheje avyagira ku ntebe iburyo bw'Imana. None nawe niwanesha muri iri shengero rya nyuma, muri iki gitsibo ca nyuma, igitsibo ca nyuma gisozera, umuntu wese azosozera mu kwicarana na Yesu ku ntebe yiwe y'ubwami. Haleluya! Mu gusozera Yesu aravuga ngo uri n'ugutwi niyumva ico mwemabwira amashengero. Haleluya! Mwene data, nimba witeguye niwumva ico mwemabwira amashengero, ndagira ngo muri aka kanya dusengere iri jambo twumvise. Buri muntu wese yihane, uce bugufi mu mutima wawe. Mwene data, mu gusozera bino vyete byose ntitubisozere uruko watanguye, ariko pfuka amahuri tugiye gusenga, pfuka amahuri tugiye kwambaza, tugiye gutakambira Imana kugira ngo Imana itwuhagire tweze, kugira ngo Imana isige umuti ku maso yacu, kugira ngo umwami Yesu yongere kuduha impuzu zo kwambara, kugira ngo ubwambure bwacu bwongere guhishwa, Yesu yongere kudukiza ubu bumuga n'ubugwayi n'ubupfu n'ubuzimire. Yesu yongere kuduha inzahabu nziza iramuye yavugutiwe mu izina rya Yesu Kristo. Pfuka amahuri tugiye gufatanya isengesho mwene data,
data wo mwijuru mwami usumba byose ndarengutse imbere zawe umparira ibyaha byanje ndapfukamye nihana ndapfukamye natura ibyaha byose mwami n'ibyabera bose abo muri gurupe b'amaso ishengero ry'Imana ryose ndasabye imbabazi ishengero ry'Irawodikiya rigereranywa n'ishengero rya nyuma ndasabye mwami ngutabara ishengero ry'uno munsi utabare mwami turi mu minsi ya nyuma abantu benshi bitakora abatunzi ariko n'abakene n'abatindi n'aboro mwami Yesu bandi bagenda ari impumyi ndabasengera wongere kubaha impuzu nziza zera zitanduye zikayangana mwami Yesu Kristo wongere guhumura amaso y'abarahumye mwami Yesu genda gendera ubwoko bwawe mana ndabasabiye ndabakwingingiye wongere kubatabara no kubabohora benshi baraboshwe mwami benshi barazimiye benshi bagenda batazi iyo baja ndabasengera ubatabare wongere kubabohora mw'izina rya Yesu ndabasabiye ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo mwami maze Yesu bagukorere ijoro n'umutaga bakubere mwami Yesu abo kuba abami n'abaherezi mu bwami bwa data mu bwami bwawe Yesu kugira ngo uneshaze yicarane nawe ku ntebe yawe y'ubwami ndasabye mwami kuza kwicarana nawe ku ntebe yawe y'ubwami neshe ndasabye gutsinda ndasabye kunesha ndasabye mwami ibicaniro byose byaba yari bisanganguke ndasabye mwami ubwami bw'umwijima bwose busanganguke mw'izina rya Yesu Kristo ndasabye mwami ngo ngoma cagiko kongere gutsindwa ngire gutembagazwa ndasabye mwami Babuloni yongere gutembagarizwa muri ca kiyaga ndasabye mwami ngo ivyo uhora hatateye byose bisenyuke ivyo Imana itubatse byose bisenyuke mw'izina rya Yesu igitatewe n'Imana cyose kizorandurwa mw'izina rya Yesu bitebuke Imana yacu iri ku ngoma kandi Yesu agiraze gutabara agiraze guhemba no guhana ndagushimira mwami Yesu kuko uri murakora ibitangaza mwami mw'ishengero abantu benshi bongere kubohoka abandi bongere gutabagwa abandi bongere gukizwa mwami bongere kumvirwa ryawe ribahamagara Yesu urakoze kubikoza abantu barabohotse barakize baratabawe urakoze mwami izina ryawe rihabwa icubahiro nanje ndabisenze nizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen haleluya Yesu abahezagire bene data groupe b'amaso mwami Yesu abagirire neza abumvise ubutumwa mwese aho muri hose mw'ishengero ry'Imana umwami Yesu abahezagire cyane mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli turasozereye icigisho c'amashengero ndwi yo muri Asiya umwami Yesu abagirire neza mwese abumvise n'abakurikiranye izinyigisho mwese umwami Yesu abahezagire cyane amen